umwana ndabonye umenga yadutse nisa uko tumanye ujya ninde Chenda muzimu Hano Kuri wapfuye ryari Inzu service imyaka 92 imyaka 92 oya nahejeje kugenda naje ndamukirize bibi ahubwo nireka nisubirire yuba ugurize umabandi nisubirire mbega Mr. Koreshumwanya hariya mu kuzima hari abantu bavuga yuko mbega shetani kari umuntu bakunda kuvuga ko agaba mwisi Icubahiro TV amakuru agezweho umwana ndabonye umenga yadutse nisa uko tumanye ujya ninde Chenda muzimu Hano Kuri umuzimu uri kuvuga yuko cyuzuka kajya hejuru wapfuye ryari watabizi mini sakarande ubu tutubise imyaka ingahe inzu service imyaka 92 imyaka 92 mbega uba wibuka ahantu uba waravukiye cyangwa utavuma ngahanye ntana kimwe nzinzi hari ingene hari nariko ndagisi hararyoshe cyane ko ndagisi turashaka kumenya mbega hariya anya abantu mubayeho gute Icubahiro TV amakuru agezweho gufatirwa mu kaburi kwa Koreshumwanya beshi baribaza yuko yoba yaragiye kurondera Freemason mbega Freemason yomufasha Koreshumwanya muri kino gihe mu gihe tubona yuko Wakalight TV ari mwe mu ma TV yamufashije kumenyekana muri kino gihe tukaba tuzi yuko ari abarundi bake bo batamuzi ni Koreshumwanya muri kino gihe biriko biravuga ngo yuko agomba gutanguza TV yiwe ndetse ibyuma byose byamaze gushika ariko hari yandi makuru bivuga ngo yuko Koreshumwanya boba bongeye kumuha ikigongwe muri Wakalight TV mu misiza agomba gutangura gukora Icubahiro TV amakuru agezweho Koreshumwanya kubatamuzi ni imvukira ya Buterere ari umwe mu bantu bakoze ndetse akaba ari umwe mu bantu bamaze gukora amateka menshi bivanye n'ukungene yagiye kubitwa beshi baramufashe gutandukanye mbega uyu mu journaliste n'uwahehe ashobora gukubitwa nk'uku unya abantu bakamusuzugura Koreshumwanya mbega ninde Koreshumwanya uko yateye uko yaje ndetse nuko yakoze bimwe muri Wakalight TV ni gake bakunda gukoresha umukozi yambara nka Koreshumwanya murabizi sindamusuzuguye ariko je uko nabona ni Koreshumwanya mu bantu bambere bambara neza yari uwa mbere ariko commentaire nyinshi zigiye zitandukanye zaravuga yuko Koreshumwanya ari umwe mu bantu bambara nabi ndetse ari umwe mu bantu beshi basuzugura Koreshumwanya rero beshi bariko baribaza mbega ukuva muri Wakalight TV ndio cyatumye agenda mu kaburi agafatirwa mu kaburi agiye kurondera Freemason mbega Freemason muri kino gihe Koreshumwanya yomufashiki reka ndabibutse inyuma gatonya umuririmbyi ndetse akongera akaba CEO wa Wakalight TV numwe mu bantu bigeze kuvuga amajambo bonyene bikurira mu kanwa yuko bigeze kuja kurondera Freemason beshi bakibaza ati akesi nibo yoba yoheje umu journaliste wiwe kugira yinjire muri Freemason kugira aronke izina rikomeye cyane kuruta iryo yarasanzwe afise mbega Koreshumwanya kwinjira muri Freemason bishobora kumufashiki ndabibutse yuko Freemason singaha mu Burundi gusa beshi muri Afrika barakunda kuvuga yuko abaririmbyi beshi bagiye batandukanye ndetse aba journaliste beshi bagiye batandukanye bakoresha Freemason ngo ntushobora kumenyekana ugira izina rikomeye cyane ndetse bamwe muri bo cyangwa bajya bakwemera boshobora no kuba bo gutegurira ati kora ikimonima citirirwa umuntu kanaka kugira rero umuntu abo umutegetsi canke abo umuntu akomeye cyane mu gihugu nukukubera beshi bavuga ngo yuko yoba umuntu yiyunze na Freemason ari muri bimwe bituma umuntu yo kwemerwa cyane muri kino gihe beshi bariko baribaza yuko Icubahiro TV niyo ya mbere ishoboye kubaha ano makuru ikabereka ino video journaliste Koreshumwanya ari kuri mu kaburi muri kino gihe murabona ko aryamye ku kaburi ndetse rimwe na rimwe abantu bamwe bamubonye banatangaye no kuvuga ati mbega Koreshumwanya kwinjira mu kaburi ni ke kintu yoba yiyumviye kwinjira mu kaburi by'ukuri Koreshumwanya yoba yabuziki
rero muri make koresha umwanya nibaze yuko hari abantu benshi bagiye batandukanye baza kwibaza ati mbega koresha umwanya kwinjira mu kaburi ko yoba yagiye kurondera Freemason cyangwa avize izindi systeme kugira amenyekane arondera izina. Ariko jewe nagerageje ndamurondera koresha umwanya, ndamurondera kuri telefone kugira menye yuko koresha umwanya by'ukuri yoba yipfuza kwinjira muri Freemason, ariko koresha umwanya yase kunyitaba. Your call has been forwarded to an automatic voice message system. At the tone, please record your message. Nagerageje kumutelefona koresha umwanya yase kunyitaba, ndetse ndanamwandikira ndamubaza kijamwe nino video iriko irasambara kuri mitandao cyangwa kuri kumbuga nkoranyambaga imwerekana yuko yoba yagiye kuryama mu kaburi. Koresha umwanya bivanye n'izina afise, beshi byabatangaje kwinjira mu kaburi muri kino gihe. Rero Icubahiro TV ni imwe mu ma TV mu gihugu cy'u Burundi ikunda gukoresha ku mwanya nkuko uyu muntu ndiko ndabereka kwa amasanamu by'ukuri akunda kwiyitwa Koreshumwanya. Ndabibutse yuko Koreshumwanya ari umwe mu bantu avuga ngo mu majambo menshi agiye atandukanye, ariko Koreshumwanya ari umwe mu bantu biriko biravuga ngo ati ukwirukanwa mu biro bya Wakalight Tv cyangwa mu nzu ya Wakalight Tv bivanye na TV asanzwe akoreramwo. Ni muri bimwe bivanye n'umukobwa yazanye mu biro vya Wakalight TV. Ndabibutse yuko sishobora kumuvuga izina bivanye no kungene Wakalight TV muri kino gihe hariho amajambo menshi agiye atandukanye badashaka yuko umuntu ashobora kuba yosigura kuri TV cyangwa akavuga kuri TV atabisabiye uruhusha. Ariko murabona yuko journaliste Koreshumwanya muri kino gihe agaragara yuko ari hehe, ari ku kaburi muri kino gihe beshi bibaza ati mbega Koreshumwanya yoba yagiye kurondera iki. Yes, bakunzi ba Icubahiro TV bandanye mukana subscribe na comment. Wowe umaze kuraba ikiganiro ntukimare, ndagusabe ndetse unamfashe ukimare, hanyuma ushika commentaire icyo ubona dukwiye guhindura, uvuga ati kirakwiye guhinduka kugira ibintu bigume bimeze neza cyane. Icubahiro TV, amakuru agezweho. Ariko muri kino gihe ndabibutse yuko Wakalight TV muri kino gihe koresha umwanya ataremererwa gukora, ndetse hariho n'amajambo menshi agiye atandukanye abantu bavuga ati abegereye Wakalight TV yuko koresha umwanya baba bamubabariye yasubiye mu biro bya Wakalight TV. Ariko ukuboneka ku kaburi beshi byabatangaje. Bananyamuka na subscribe na comment, turabakunda cyane. Umwana nawe nyumenga yadutumisa uko kimani ujya ninde Chendo muzimu ko. Hano kujya no kuri. Umuzimu uri kuvuga yuko tuvuga hejuru. Wapfuye ryari? Watabizi. Mimi sakarande. Ubu tuzi imyaka ingahe? Nzufise imyaka 92. Imyaka 92. Mbega uwo wibuka ahantu wowe waravukiye cyangwa uza kumanga hanyuma? Ntara kimwe nzinzi hari ingene hari nariko ndagisi. Hariryoshe cyane ko ndagisi. Turashaka kumenya mbega hariya anya abantu mubayeho gute? Hariya amabotike n'amamangazini? Hariya abana ingidi. Hari ingidi, hari ibintu bimeze neza cyane. Ahubwo nireka nisubirire yo. Ugurizo mabandi nisubirire. Mbega misakoresha umwanya hariya mukuzima hari abantu bavuga yuko atamabotike ariyo atani ibintu na bimwe, mbere mubayeho nabi. Nta botike ziriyo, hari ubuzembure bw'ubuto. Usanga amatabi n'urumogi badandaza gusa urumogi n'itabi n'ibisuguti. Rero duzi ko ari abakizwa basenga gute? Abakizwa basenga ngaha ku isi. Hariya anya ntibashobora gusenga. Ugiye uri umukizwa nawe ucuba umwono. Utangura kuba nka pe. Akanyama ko bakariyo hoho. Akanyama kabisi nigo. Ubona ko Very Nice twamuhaye kwinyama mbisi. Very Nice mama. Yarabire kwinyama mbisi. Ari inyama mbisi twigeze kumuhereza. Bareka kumwo Koreshumwanya nisubirire umviriza natana kubaza. Oya narejeje kugenda hanaje. Ndamukije bibi. Twashoboye kuvugana n'umuzimu kuko mwabyumvise. Yatubwiye yuko mu kuzimu hariyo utuzembure atamabotike manini asanzwe ariyo. Mbega shetani kari umuntu bakunda kuvuga ko agaba mwisi n'abantu benshi bagiye batandukanye kuba sanzwe bamukorera. Imana mbabareje kubera sidamukorera nubwo bishika nkacumura, ndategereza kwihana. Ibi bintu bakora ibyo bari byo